Monsieur le Président de la Chambre fédérale du commerce et de l'industrie du Burundi, Excellence, Monsieur le représentant de Trademark East Africa, Excellence, Monsieur le Président de l'association, Monsieur le maire de la ville de Bujumbura, Excellence, Monsieur le chef de cabinet du Président de la République, Excellence, Monsieur le Commissaire général de l'OBR, Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire accrédité au Burundi, Monsieur le représentant de l'East African Business Council, Mesdames, Messieurs les industriels, distingués invités, Mesdames, Messieurs, je crois que ceux qui ne comprennent pas le Kirundi va m'excuser parce que je dois aussi m'adresser à la grande masse des Burundais qui aspirent à participer à l'activité industrielle, mais aussi les traducteurs nous en voudraient si on ne crée pas l'emploi pour eux. Donc je vais parler en Kirundi. Nk'uko n'abandiko ndabivuga iminsi yose nta gihugu na kimwe gishobora gutera imbere abenegihugu badakora ngo bahingure bongere bashore. Amahinguriro atabonetse ngo agire ibicuruzwa bifite akanovera ngo bashore bongere bagurirwe, naho nyene iterambere ntirishoboka. None rero mfashe kano kanya uno munsi kugira ngo ubwa mbere nshimire abateguye iri huriro ry'amahinguriro, nongere kandi nshimire abagwizatunga bose bakorera mu Burundi kubwira n'ubukerebutsi bakorana kugira ngo baduze iterambere ry'igihugu cy'u Burundi. Mwebwe rero bagwizatunga mumenye yuko ari mwebwe muri isoko y'itunga ry'u Burundi, ni mwebwe mutuma abenegihugu bahingura isi, kuko badafise aho bashorera ntacyo bokora. Ni mwebwe mutanga kandi amakori menshi kugira ngo ikigega cy'igihugu cisununure, hanyuma leta nayo ishobore kugira icimara mu gukorera ivyiza abenegihugu mu buzima bwabo. Uno munsi rero reka mfate uwo mwanya kugira ngo ndabasigurire, tube turayaga, tuvugane ingene igihugu gitunganije mu iterambere. Mwese murabizi yuko twatanguje urugamba rukomeye rwo kurwanya ubukene, kandi kurwanya ubukene abenegihugu bose bategereza kuba bafatanye mu runani, kuko ni urugamba rukomeye atanumwe ategereza gusigara inyuma. Leta rero icambere yitwararika no gutunganya intwaro neza kugira ngo umurundi wese aronke umwidegenzo kandi ashobore gukora neza umutima uri mu nda. Leta rero icambere ikora no kuba umuhuza w'abantu bose b'abagwizatunga kugira nabo nyene ntibacanemwo, ntibakore badakurikije amategeko. Leta rero yarakoze uko ishobora kugira ngo ishira bene gihugu ku kivi, kugira ngo namwe mwebwe muhingura muronke ivyo mushobora guhingura. Leta yarahimirije bene gihugu bose baraja ku kivi kugira ngo bazane ibihingurwa, ndetse twarakoze ibishoboka byose kugira ngo nabo bene gihugu tubegiranirize mu makoperative, kuko amakoperative nayo aratuma umwimbu uduga.
leta kandi yaragerageje kwagura akarere kugira ngo ivyo mwahinguye bironke isoko. Murazi ko leta yarinjiye mu muryango w'ibihugu byo mu karere ka Afrika y'ubuseruko. Leta y'u Burundi iri no mu muryango w'ishirahamwe CEEAC, naryo nyene rirondera iterambere ryo mu bihugu vya Afrika yo hagati. Aho hose leta ibigira kugira ngo yagure akarere mushoreramwo ivyo mwahinguye. Leta kandi iguma ishiraho amategeko yorohereza abagwizatunga, kuko namwebwe mutegereza kubona yuko mufise umwizero mu vyo mukora. Turiko noneho turaringaniza n'ayandi mategeko menshi azotuma abagwizatunga bose boroherezwa mu vyo bakora. Turavye rero aho leta igejeje gukora, biraboneka neza ko ubu abenshi bamaze kwijukira amahinguriro, kuko yagwiriye kuko bafise ivyo bahingura kandi babona ko bariko bakorera ku kibuga kimeze neza. Uno munsi amahinguriro akiri inyuma n'amahinguriro ahingura ubutare, amahinguriro y'ingenzi nayo nyene ariko aratera imbere uko buca uko bwira, amahinguriro ahingura ivy'uburimyi nayo nyene ariko arakora. Noneho turabona ko n'abarundi batanguye kuja no muri ya mahinguriro y'uburyo bugezweho bwa ngombwa TIC. Ubu birahambaye cyane kuko kubona na industrie di TIC itanguye kubaho mu gihugu cacu. Nashaka rero gufata uwo mwanya nongera ry'akara abarundi bose bakorera mu vy'amahinguriro, cyane nagira ntangurire ku mahinguriro ya leta. Abakozi bo mu mahinguriro ya leta bamenye yuko ajya amahinguriro arayagira atange akarorero mu yandi mahinguriro. Si amahinguriro yaje kugunda amahinguriro y'abikorera utwabo, ahubwo yari amahinguriro bobonera ko akarorero, kuko hariho abarundi bagitinya gushira imitahe yabo mu mahinguriro. Leta rero iragira amahinguriro kugira ngo yerekane ko bishoboka. Nico gituma nsaba rero abakora mu mahinguriro ya leta kumenya yuko ivyo bakora aribo ba mbere bogira ivy'akanovera keza, kugira ngo bataje akarorero k'abandi bagwizatunga. Nk'amahinguriro nka OTB na Sosumo niyo yarakwiye kwerekana icayi ciza c'akanovera, babereka ikiryoshe n'ikitaryoshe, kuko bobo ntibaharanira inyungu, ahubwo no kugira ngo bahamagarira abagwizatunga baje muri ico gisata co guhingura. Nico gituma rero nagomba kubarya kara ko batosubiza inyuma ry'amahinguriro, ahubwo bayateza imbere kugira ngo abakarorero. Hanyuma nkongera gasaba namwe bw'abagwizatunga gufasha mu kwega abanyamitahe. Mwebwe abagwizatunga ni mwebwe musigura neza, musigurira abandi banyamitahe bo hanze ko bashobora kuzana imitahe yabo mu gihugu cacu, bakabona n'ivyo bokora. Rero nagira ndabakebure ko mwebwe ari mwebwe muserukira igihugu mu gusigurira abanyamitahe bo hanze. Ikindi nuko nobasaba ko mwebwe abagwizatunga muhingura ko mwokomeza urunani hagati ya leta, abenegihugu n'abagwizatunga. Ubwo runani ni urunani rukomeye, kuko twasanze abenegihugu begeraniye mu makoperative badashobora gukora neza batabona aho bazoshorera. Ni nk'uko badashobora gukora neza batabona ko leta ibari inyuma ibakoreshe ibereke ubuhinga. Ariko ivyo byose byo bipfa gusa tudafise abagwizatunga bazoshobora guca babihingura. Hongera nkabasaba kandi uko abagwizatunga muhingura mutoca ku ruhande ngo mukore ibihingurwa bitagira akanovera, kuko dukeneye ko mukora ibifise akanovera bishobora gutuma namwe muja mu mahiganwa mu yandi mashirahamwe y'akarere. Ikindi nohanura nuko abagwizatunga
bo kwiga gukoresha ingurane mu mabanki, kuko hariho abagifise ubwoba bwo kugurana bibaza ko bohomba. Nkebure n'abarundi bose gutaba kwijukira guhingura ubutare bwacu. Abantu bose bashaka gukorera mu gisata c'ubutare bose nabashaka gushora hanze, bagushore budahinguye. Ubwo bagushoye budahinguye ntaco bamariye igihugu. Byari kuba vyiza babuhinguriye ngaha bagashora ibintu bimeze neza, kuko n'abarundi bazoba barose n'akazi muri ayo mahinguriro. Abarundi nitwijukire kuja muri mahinguriro y'ingenzi, kubera hariho benshi bavuga bati none ninubaka inzu y'uburatiro ihoteli nzoronka abayibamwo. Bazava bibaza shaka ikibazo ngo inkoko n'irigi hatanguye iki. Ingenzi zizoza mu Burundi zidafise aho zirara. Mutegerezwa kumva yuko hategerezwa kubaho hoteli kugira ngo haze abaturiste. Bona uno munsi gituma mutababona nuko badafise aho barara. Abari mu gisata c'ivyimbugwa nabo nyene nibatangure guhingura, ahubwo bitegurire guhingura vyinshi, kuko abenegihugu barakuye amaboko mu mpuzu, bari ku kivi, bariko barakora. Abo twari kumwe ku munsi wa kabiri barabizi. Twebwe ku ruhande rwa leta ico tubemerera ni kimwe, nuko leta itegereza kubungabunga amahoro n'umutekano, ukwishira n'ukwizana kw'abenegihugu, kugira ngo bose bakore umutima uri munda, kandi namwe bwe mukore mufise umwizero wa kazoza ku bintu byanyu atabazoza kuvyonona. Aho rero leta yaramaze gufata intumbero y'ukorohereza abenegihugu mu bikorwa vyabo. Twe turemera yuko igihugu gitezwa imbere n'abagwizatunga, nk'uko mwavyivugiye koko amahinguriro niyo soko y'iterambere mu gihugu. Nico gituma leta yiyemeje kwamana namwe imisi yose kugira ngo twese tugende turi kumwe. Abagwizatunga bakorera mu burimyi nabo ku munsi wa kabiri tariki 15 twari kumwe, turaca hirya no hino ibibazo byose bishobora gutuma abagwizatunga bashobora gutera imbere. Ivyo byose ni ntumbero yuko leta twese twemezanya ko leta n'abagwizatunga tuzogenda turi kumwe twese muri urugamba rwo kurwanya ubukene. Turamaze kandi kugirisha inama amabanki yo mu Burundi kugira ngo tuyahimirize gutanga amadeni ku bagwizatunga, ndetse bayatange no ku nyungu itavuna. Twarumvikanye bitari bike n'amabanki ko ahubwo bonyene bagiye kumenya ko badandaza amahera bakayadandaza ku bagwizatunga. Rero arico gituma bogira mbere n'imigambi baza kudandaza, bakavuga bati akiri umugambi hanyuma jewe nzoguha amahera nawe uzonyishura. Rero murumva yuko kugirana inama n'abafise amabanki navyo nyene vyari ngirakamaro. Twarakoresheje umwiherero ugwaruka rufise impamyabushobozi zo hejuru. Ubwo gwaruka twarabonye ko rufise ubwenge, rushobora nabwo kuzana imigambi ikomeye cyane ituma iterambere riza. Kandi rero nababwira yuko ubwo gwaruka rwagiye nabwo rutwemereye ko rugiye kugira amahinguriro, kandi murumva ko runaciye n'ubwenge, turazi yuko bizoshoboka. Nico gituma leta y'u Burundi yaciye ishiraho ibanki y'ugwaruka kugira ngo iyo banki izifashe ugwaruka. Ubu tugira dushireho ni banki y'abakenyezi kugira abakenyezi nabo bajemo mu iterambere bw'igihugu. Mu gwaruka kandi leta yaciye yiyemeza gushiraho hariho umugambi wo kushobora kugira akazi, gutanga akazi kugwaruka. Uwo mugambi rero ni umugambi ukomeye cyane kuko uha ugwaruka bwo nyene kwitunganiriza imigambi iruha akazi. Leta rero ikaba imaze gushiramwo amahera angana n'amamiliyaridi 48 muri uwo mugambi kugira ngo ugwaruka rutangure kwiteza imbere. Turizeye neza kuko uwo mugambi twawuhaye ugwaruka nyene bari go rubutunganya. Turizeye yuko guhera mu mwaka utangura ugwaruka ruza rumaze kuja ku kivi, kuko murumva ko ruza rufise umutahe.
leta kandi yarafashije amakoperative kugira ngo ashobore nayo kuzana ivyo ibihingurwa. Ubu rero ku mitumba yose y'u Burundi leta irafashisha amakoperative imiliyoni 10, izo miliyoni 10 zikazotuma bashobora nabo gukora bagwiza umwimbu, hanyuma namwe muhingura mushobore kuronka ivyo muhingura. Ubu turiko turahimiriza amashirahamwe amwe twita societe civile, turiko turayahimiriza kugira ngo nayo aje mu bikorwa vy'iterambere, kuko nta numwe dushaka gusiga inyuma. Turiko turahimiriza amashengero, duhimiriza ry'amashirahamwe ya societe civile kugira ngo yigishe abenegihugu, afashe leta mu kwigisha abenegihugu, dushobore twese hamwe kugenda turi kumwe mu iterambere. Murumva yuko rero ayo mashirahamwe societe civile nayo itagiyemwo ngo jane na leta twese dukorane, iterambere ntirishoboka, kuko urunani nirwo rwonyene rutuma abantu bakora. Ico dusaba rero cyane cyane no gusaba amakungu abo dusanzwe dukorana mu migambi y'iterambere ko bobandanya bafata mu mugongo leta y'u Burundi muri iyo nzira nziza irimwo yo kugira urunani rw'abenegihugu bose mu iterambere ry'igihugu, na cyane cyane muri iki gihe duhanganye n'ikiza coronavirus. Leta y'u Burundi yarakoresheje ingufu zayo zose zishoboka kugira ngo ikiza coronavirus tugituze mu Burundi, abenegihugu baje ku kivi hanyuma dutere imbere. Twakoresheje uburyo bwinshi cyane, ariko rero ubu turi mu rundi rugamba rwo gukingira abenegihugu kugira ngo iyo corona ntigaruke ngo isubire tubuze kuja kubikorwa. Ubwo rugamba rero ni urugamba rukomeye, kuko mu bihugu byose duhana imbibe, ibihugu byo mu makungu byose ico kiza corona kiruzuye ku buryo abaza mu Burundi bose baza bagwaye. Dukoresha rero ingufu nyinshi cyane kugira ngo abarundi ntibasubire kwandura. Nico gituma dusaba yuko abakungu nayo iyo dufata mu mugongo, cyane cyane ko turiko turakinga n'imiburiburi dusigaze akazinga na gatoyi ico kiza kitariko kiriganzamwo, kugira ngo abarundi baje bagume ku kivi badasimba umutima. None rero turizeye yuko kuri abo karorero ko kugwana n'ico kiza rugakoresha uburyo bwinshi, n'amakungu azodufasha. Kandi amakungu mu bisanzwe yotegerezwa kudufasha, cyane cyane aravye n'ingene Uburundi bwitanga buriko buragwanya iterabwoba mw'isi yose. Ntiburiko bugwanya iterabwoba mu Burundi, ntibuzana amahoro gusa mu Burundi. Uburundi buriko buritanga, bugatanga uburyo bwabwo, bugatanga abenegihugu baja gupfira ibindi bihugu kugira ngo tugwanye iterabwoba kw'isi yose. Ivyo rero navyo bisaba uburyo, kuko bisaba yuko dukoresha ibikoresho byo mu ntambara, bigugwa amahera, ivyo byose. Kandi nkaho dukorera uravye nko muri Somalia, burya nta gikoresho gishobora kumara imyaka 2. None rero ko natwe Uburundi buriko buratsimbataza amahoro mu gihugu, bugatsimbataza n'amahoro mu makungu, turasaba yuko ayo makungu nayo yodufata mu mugongo kugira ngo abarundi uko bitanga abariko amakungu nayo adusahiriza kugira mu migambi y'iterambere ry'igihugu. Uno munsi twahuye nyene kugira ngo tuze turavugana, nagomba imbere yuko ndangiza ndabatera intege subira kubabwira yuko leta yamaze gufata ingingo y'urugamba rwo kurwanya ubukene. Mwebwe abagwizatunga tutari kumwe turazi neza ko ataho twoshika, kuko abenegihugu nibo baja ku rugamba rwo kurondera ibihingurwa. Mugabo mwebwe abagwizatunga ni mwebwe namwe muri nkingi. Nico gituma rero twebwe ku ruhande rwa leta dushaka kuja hamwe. Mu kuja hamwe rero nuko duca dukomeza ibiborohereza. Mwavuze nk'ikigo BBN Seneteya, turiko turabikomeza cyane kugira ngo bifashe amahinguriro yose guhingura ibintu vy'akanovera, ibintu vyiza. Rero ivyo bigo turiko turabifasha cyane, kandi tunabihimiriza bihindura ingendo. Ubu ni kare wasanga BBN ico yakora yaja kuraba wahinguye nabi kugira imwugarire. Mugubu tuvuga tuti nigenda ahubwo imufashe guhingura neza. Ico rero nico tubemere yuko tuzokwama turi kumwe igihe cyose kugira tuze turaganira, turaba ahantu hose ho hari amahinyu, tuyakosore hanyuma ibintu bigende neza. Nta nkeka tugize ubwo runani
ubukene tuzobugwanya kandi turazi neza yuko turi kumwe twese bishoboka. Nico gituma naje uyu munsi kugira ngo nugurure icese iri huriro ry'abagize amahinguriro riko ribera ngaha uyu munsi nejo. Nkaba rero ndangije ndabipfuriza kuroranirwa mu bikorwa byose murimwo, nkaba kandi nongera ndabipfuriza iminsi mikuru myiza